Bakunze bahora CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana nye n'imbabazi n'urukundo subire kuza imbere yawe ugira kandi Mana nje ngushimira ko ari wewe udukore bikomeye n'ibihambaye, ni wewe mwami Imana udushigikira mu migambi yacu yose, kuko wewe waravuze ngo haguruka utere intambwe imwe, izisigaye zose niwe uzitera mukunzi mwiza. None ndasengera na bene data ngo dushire ubwoba mu byo dukora byose, ko tuzi neza ko dupfumbaswe n'umugabo akomeye atakintu na kimwe cobasha kudukura mu kiganza ciwe. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, n'izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo wewe kora icyo usabwa gukora, kora icyo ushoboye. Haleluya. Ibisigaye Imana iravyikorera. Haleluya. Imana irakeneye abantu ikoresha, abantu b'Imana irakeneye abantu bahaguruka, ibisigaye igenda ibikora. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Bacamanza igice c'indwi, duhere ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'18. Haravuga ngo mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati bahasi umanuke aho bacumbitse, kuko ndabatanze mu maboko yawe. Ariko niwaba utinya kumanuka kayo, jana n'uwo mukozi wawe Pura umanuke aho bacumbitse, wumvirize ibyo bavuga, niho uja kurema ubone kumanuka kubatera. Nuko amanukana n'umukozi we Pura, bashikira ku ngabo za mbere ziteramye aho bacumbitse. Kandi Abamidiyani abamareki nabo mu buseruko bose bari bakubise ico kiyaya kirazima, ari amasinzi nk'inzige, n'ingamiya zabo zitoharurika ari amasinzi nk'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga. Nuko Gideyoni ashitseyo yumva umuntu arotorera indoto mugenzi we ati, ndose indoto, bona irobe ry'umutsima wa sayiri ritembagara rishika mu mahema y'Abamidiyani, ryikubita kw'ihema, iryo hema rirubama rirambarara hasi. Mugenzi we aramwishura ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi w'Umwisirayeli. Imana yatanze Abamidiyani n'ingabo zabo zose mu maboko yiwe. Nuko Gideyoni yumvise izo ndoto nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu mahema y'Abisirayeli, arababarira ati, nimuve hasi, kuko Uhoraho atanze Abamidiyani mu maboko yanyu. Nuko abo bantu uko ari 300 abagaburamwo imigwi 3, umuntu wese amuha inzamba n'umubindi uri gusa urimwo urumuri. Arababarira ati, muje kundabirako uko nja gukora muba ariko mukora, nitwashika ku macumbi ya mbere. Uko nja kugira namwe mugire kuno. Ninavuza inzamba jewe nabo turi kumwe bose, namwe muce muvuza inzamba ku mpande zose zaho bacumbitse, mwihe akarori muti kubw'Uhoraho na Gideyoni. Amen. Murumva amakuru duhejeje gusoma nayo umusore yitwa Gideyoni. Gideyoni yari umuntu yisuzugura, akisuzugura afise umubabaro mu mutima. Yari afise umubabaro, akaraba ibintu biba mu gihugu ciwe, akaraba ingene Abamidiyani babakorera ikibi, ingene barima bakonona imirima yabo, barabacuna bufuni na buhoro ku buryo ata kintu na kimwe batunga. Abamidiyani barabababaza gose. Gideyoni akababara ati, kubera iki
baravuga Imana yabasogokuruza acu ko yabagiriye neza, ko yabagwanira intambara, ko yagira iki. Akavuga ati Imana iri hehe? Imana iri hehe? Umunsi umwe ngo Imana, marayika w'Uhoraho amusanga ngo hari gusekurira ingano, aho nyene ngo yari yimvye ikinogo niho yari ko arazisekurira. Aje yumva marayika aramubwiye ati Gidiyoni umunyembaraga w'inkomezi, va hasi uze gutabara ubwoko bwawe. Gidiyoni aravuga ati mukama wanje, umunyembaraga w'inkomezi ndiko nsekura ingano mu kinogo? Ati wewe gusa wewe paguhaguruka uhagurukana izo nkomezi zawe ufise nizo nyene Imana nizizokoresha. Ati reka ndakubwira, ati jewe umuryango wacu n'umuryango w'inyuma, ati jewe ndi n'umuhererezi mu muryango wacu, turi abantu b'inyuma, none jewe nzoshigikiwa nane ndigike? Ati na, ati wewe gusa paguhaguruka. Gidiyoni mu nkomezi nke ziwe, mugabo kubera yari afise umutima, kubera yari afise umutima arahaguruka. Imana imuha amastrategie yose yo kugira ngo ashobore gutsinda urugamba. Iramutoraniriza abantu bazogwanana, bari benshi. Imana iramubwira ati umbirize, kuramwo abanyabwoba bagende. Abanyabwoba n'abantu babi bashobora kubuza n'iyuja. Ntuzugendane n'abanyabwoba. Abanyabwoba baravamwe ngo benshi cyane. Arasubira ati n'ubu baracari benshi. Ati genda uturaba abantu bahagaze bama bagavye. Tugende wajane ku mugezi ndagutoranirize ingabo nyangabo muzokorana uzobarira zikumva, mukagira umutima, mukagira inamwe, mukagira intumbero imwe. Ati genda banywesha amazi. Ati abo uzobona bazonywa amazi baje bagira bafise ikigwanisho mu ntoke, abo nibo muzojana. Atabarambika hasi bagakoresha amaboko, atabo nta kamaro, nabazogucereza gusa. Tariko ingabo y'ukuri yama ihagaze, ihagaze. Umunyamasengesho w'ukuri ntasinzira. Navuga ngo ndasenga kubera ndi mu kibazo. Yamari maso yamavuga ati Satani no kwimira ntawuzi ahaca. Yamari maso. Acasigara ngo 300. Marayika aramubwira ati haguruka ugende ubatere. Aribaza ati none turi bake. Aravye amasinzi ngo hera amasinzi, twumvise ko twasomye ngo bari benshi, ngo bangana n'umusenyi wo ku kiyaga. Aravuga ati abantu 300. Turabata mu nda sa tugende. Imana iravuga ati Gidiyoni, ati reka ndakwereke, ati wegenda ijoro aho bajyamye uraza guhera ubwoba. Ngo acaramanuka ati ni wumvise ufise ubwoba, atujane n'umukozi wawe aguherekeze. Ngo baragenda, ngo bashitse ku ihema rya mbere, ngo wumva umuntu arose indoto. Ngo ati mbonye, ati umutsima utembagara, yorobera igwa ku ihema rya Midiyani, ati amarira rambara hasi. Ati uwundi ati sha, ati uyo nta wundi, ati yo ni inkota ya Gidiyoni. Ati ni Imana ni inkota ya Gidiyoni. Ati Imana iradutanze mu maboko yawe. Gidiyoni rero acayumva ko by'ukuri aronse inyishu. Haleluya. Imana yashatse kumara ubwabo Gidiyoni. Bantu b'Imana n'ukuri ni wahaguruka mu gikorwa cy'Imana, ukagikora ufise umutima umwe, ukagikora ufise umutima, Imana izobana nawe. Imana izogenda guhishurira amabanga hishijwe. Imana izogenda igushigikira. Imana izogenda igikomeza. Haleluya. Izogenda igukomeza. Igikorwa by'ukuri si cy'umuntu n'iki Imana. N'iki Imana. Gidiyoni intambara yagiye kugwana ntiyari yiwe wenyene, yari agwanira ihanga ryiwe, kandi Imana yashaka gutabarira ihanga.
yari ikeneye wikoresha kavuga ati mu nkomezi nk'ufise mugabo ku mutima wagutse ufise umutima munini ufise umutima wo kwitangira abandi ufise ndagukoresha ibikomeye. Imana irakeneye abantu bitanga. Imana irakeneye abantu bahaguruka. Ntuzohaguruka byose bimeze neza bitunganye, ariko byose bizotunganira ku rugamba. Imana izogendera guha ibikenewe byose ku rugamba uzoburimo. Haleluya. Imana izoguha imbaraga. Imana izoguha amavuta y'igikorwa cyose ugiye gukora. Ntizoyaguha wicaye. Izoguha ubushobozi bujyanye n'igikorwa uri kurakora. Haleluya. Hanyuma rero Gideyoni arababwira ati nimuze tugende. Ngo nuko Gideyoni ashitse yumva umuntu arotorera indoto mugenzi we. Ndose indoto mbona irobe ry'umutsima wa sayiri ritembagara rishika mu mahema ya Midiyani. Ryikubita kw'ihema, iryo hema rirambarara hasi. Mugenzi we aramwishura ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umunyisirayeli. Imana yatanze Midiyani n'ingabo zabo zose mu maboko yiwe. Haleluya. Imana izoguhishurira n'imigambi ya Satani yose. Haleluya. Imana izoguhishurira. Imana ntizogutererana urugamba. Iguhagurukije izohagararana nawe, izogwanana nawe, izokwiyereka. Haleluya. Haleluya. Mu bantu bari bafite ubwoba Gideyoni yararimo, ariko kubera Imana irabumumara ikagenda imukomeza, ikagenda imwereka ati ntutinye, turi kumwe, ugira ubwoba, turi kumwe. Uko yakorera Gideyoni ni kugukorera nanjye, ni kunkorera nawe. Haleluya. Ngo nuko ku murongo wa 15 ngo nuko Gideyoni yumvise izo ndoto, nuko zisobanuwe ashima Imana, asubira muhira mu mahema y'Abisirayeli, arababera ati nimuve hasi, kuko Uhoraho atanze Abamidiyani mu maboko yanyu. Kora byumva ati ntimugire ubwoba, Imana yaduhaye intsinzi. Aca babwira ingene bakora, ati cyo nkora cyose mu ndabireko, ngo bagabanya mu mice. Ngo arababarira ati muje kundabirako uko nja gukora, muba ariko mukora, nitwashika ku macumbi ya mbere, uko nja gukora namwe mugire kuno. Ninavuze inzamba, jewe nabo turi kumwe bose, namwe muce muvuze inzamba ku mpande zose zaho bacumbitse, mwiha karoro muti kubw'Uhoraho na Gideyoni. Murumva? Imana irahagararana n'umuvizioneri. Burya nta kintu kibaho kinezera cyane kuko kugira umuvizioneri akorana n'Imana. Umuvizioneri akorana n'Imana, ivyo akora byose kuko aba yamaze kumva icyo Imana ivuga. Haleluya. Ibyo akora ntahusha, kubera yumva ijwi ry'Uhoraho. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana, wowe uri imbere y'abandi, ugira inyota n'inzara yo gusenga cyane gusumba uko wahora, kugira ngo ugire iki, wumve ijwi ry'Imana, wumve icyo Imana ivuga mu gikorwa cyose uri kurakora. Kuko igikorwa cyose icyo ari cyo cyose ukorera abantu ni igikorwa cy'Imana, kandi Imana yifuza ko kigenda neza. Ibikeneye gusa abari sensible ku ijwi ryayo, Imana iba yiteguye kugukoresha, iba yiteguye kuguhishurira ibyo ukwiye gukora. Kuko iyo abantu baguwe neza, Imana iranezerwa. Iyo abantu baguwe nabi, Imana irababara.
Gideyoni yabaye intwari kandi bituma batsinda kubera ubutwari bwiwe. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka gukorera neza abantu, umviriza icyo Imana ivuga, umviriza icyo Imana ivugana nawe, yironderana umwete, kuko Imana yo ihora yiteguye, ikeneye ko utera intambwe imwe gusa uyigana, hama ibindi genda ikwereka inzira ukwiye gucamo. Imana yo mu ijuru ibampezagiriye. Uri Imana nziza, uri Imana idufitiye imigambi myiza twese Mana. Nta muntu n'umwe abaho wifuza kwapfa rubi. Abantu bose wabaremeye bafitiye imigambi myiza y'amahoro atari y'ibyago. Ibyago tubikwegerwa n'umugwanizi, ndetse na twebwe ubwacu tukikwegera mu byago, ariko umuntu wese akwisunze nta na rimwe wigera umurekura. Waravuze wowe ubwawe kwabawe bose ubapfumbase mu kiganza cyawe, ata muntu n'umwe yoshobora kubakurayo. Rero ukomeze kwakiriza umuco wawe abana b'Imana, bakomeze kugira inyota n'inzara yuko ugendana nawe muri byose. Urakoze Data, icubahiro ishimwe bibi byawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.